iyo Yesu adapfa ngo abakristo bopfuye rubi ndetse nta numwe yogiye mu ijuru muri bo, ariko urwo rupfu rwa Yesu kugira ngo rushoboke rwapanzwe kandi rutunganwa na Satani. Abayuda nabo byafatanya kurondera Yesu, bararondeye ingene bokwica Yesu mu myemerere ya gikristo, birabananira. Bimaze kubananira, Satani acakora iryo diri nk'uko bigaragara muri Bibiliya, muri Luka ikigabane ca 22 uhereye ku murongo wa mbere. Satani amaze kubona yuko abakristo bagira babure agakiza kukuba Yesu adapfuye, ico Satani yakoze, yahise yinjira muri Yuda, amutekesha imitwe, bakora plani zingene Yesu yopfa. Tayari kubw'umusada wa Satani birakunda Yuda adandaza Yesu. Bivuze ngo iyo Satani atinjira muri Yuda ngo Satani akore iyo diri, n'ubu Yesu ntabarapfa ku myizerere ya gikristo. Kuba rero abayisilamu batizera, tutemera urupfu rwa Yesu, sukugwanya Yesu, sinukugira gute, tureka kuvyemera kubera ko tuzi yuko nirementanya n'ibintu byapanzwe kandi bitari byo. Unasomye na Bibiliya bigaragara mu buryo bw'ikinyoma. Reka ntange ingero. Turabe kwanza ico Bibiliya ivuga ku masaha Yesu yoba yarapfiriyeko. Iyo usomye Yohana ikigabane ca 19 ku murongo wa 14, hagaragaza yuko ngo Yesu bamubamba zari isaha zitandatu saa sita. Uwo ni Yohana, aho ni muri Bibiliya. Umviriza muri Mariko 15 ku murongo wa 25 hagaragaza yuko Yesu bamubamba ico gihe zari isaha zitatu. Woca wibaza nyimba Yesu ari umwe, gute Yesu abambwa saa sita, gute Yesu abambwa saa tatu? Ninde yabambwe saa tatu, ninde yabambwe saa sita? Aha honyene ukuyemwe amaranga mutima, ugasoma nk'umuntu akeneye kumenya, adakeneye gupinga canke se adakeneye kumira ku maranga mutima, uhita wibaza ikibazo, nyimba saa tatu Yesu yari yamaze kwicwa nk'uko bigaragara muri Mariko 15:25, uwo wundi baciye babamba saa sita avugwa muri Yohana 19:14 ni Yesu uyuhe? Mugo kubera ko hari abantu nyene usanga barumiye ku maranga mutima, nibi mvuze umuntu acabona ngo umenga ndumuhakanyi, ndiko ndapinga Yesu, kandi ibyo ndiko ndavuga ni ibintu byanditse muri Bibiliya. Ico ngohwe raba ikigira kabiri. Iyo Bibiliya iriko iravuga ku watwaye umusaraba baza kubamba ko Yesu, imuvuga mu buryo bubiri. Iyo usomye Mariko 15:21 usanga uwitwa Simoni niwe yatwaye umusaraba wande wa Yesu, arawujana ngo pa. Mariko 15:21 uwo ni Simoni. Iyo usomye Yohana 19 ku murongo wa 17 usanga Yesu mwenyewe niwe yawitwariye. Aho rero uca wibaza, Yesu yawutwajwe na Simoni canke Yesu niwe yawitwariye arawuvana hawuvana makagenda bugezayo, canke Simoni yarawumwakiriye? Ivyo ni ibintu bibiri bivuga ku muntu umwe. Woca wibaza ukuri n'ukuhe? Birashaka harimwo ukuri hakabamwo n'ikinyoma. Ivyo ni bibiri iriko bivuga. Mugabo n'ubundi kubera ya maranga mutima, twebwe kubera ko abantu benshi twiga tudakeneye kumenya, n'ubu hariho uwuca abona umenga ibi ndiko ndavuga sityo, aho kubisoma nawe akagira gute akavyirabira muri Bibiliya. Okay, tuje kukungene yafashwe. Iyo usomye Yohana 18 ku murongo wa 3 havuga yuko wenye n'ubwiwe Yesu ngo yaragiye arasanganira abaje kumufata, aranababaza ati muronderane, turondera Yesu w'i Nazareti. Ngo acababwira ati ni jewe nyene, nimugire gute nimumfate. Aho nyene ngo aho bomufashe baca bagwa igihumura, bose bikubita hasi. Okay, ngo nubundi barazankamuka baravyuka. Bazanzamutse bavyutse ngo arasubira arabaza murondera nde? Nabo turondera Yesu w'i Nazareti. Ati ni jewe nyene. Baca baramucakira. Ubwo n'uburyo bwa mbere Yesu yafashwemo. Yohana 18:3 muri Bibiliya muhasome. Iyo usomye Mariko 14 ku murongo wa 43 ato yasuko vyagenze. Atahubwo Yesu uwamutanze kugira ngo bamufate, Yuda yaraje azazananye n'igitero c'abasirikare bahawe misiyo kumufata, araza ari kumwe nabo. Hanyuma ashikiriye Yesu yari yabahaye ikimenyetso ati hari uwo jewe nza gusoma, uwo nza gusoma azoba ariwe, kuko bari baje kumufata ngo bari bamuzi. Ngo uwo nza gusoma muce mumufata mumujane mumugumije, azoba ari uwo nyene.
Mariko 14:43 atego cane nguko niko vyagenze. Ca wibaza rero hagati ya Yohana na Mariko uri kadutuburira ninde, uri kwaduhenda ninde? Yohana ati Yesu niwe yitanze baramufata. Mariko ati oya, kugira amufate ni Yuda yamusomye. Kuja tuvuga tuti vyagenze gute? Nyimba Yesu ariko aravugwa ari umwe. Yesu yitanze na Yesu yatanzwe n'uyu Yuda. Yesu ukuri n'uyuhe, utari ukuri n'uyuhe. Ivyo byose biri muri Bibiliya. Kandi data ngo ibi byose byahumetswe n'Imana. Gute Imana ihumeka ibintu bibiri bitandukanye ku muntu umwe? Umwe ikabwira Yohana ati niwandike ko Yesu ari we yitanze, Imana igacibwira Mariko ati niwandike yuko Yuda ari we yamutanze. Imana ikabwira Mariko ati niwandike yuko Simoni ari we yatwaye umusaraba, Imana ikabwira Yohana ati niwandike ko Yesu ari we yawitwariye. Imana ikabwira Yohana ati niwandike yuko Yesu igihe bamubamba hari saa 6, Imana igacibwira Mariko ati niwandike yuko hari saa 3. Iyo Mana yibagira ivyabaye n'umwanya vyabereye ko n'Imana yihe yatumye yahumekesheje Bibiliya. Cyo ntabwo ari ivyo n'amanga mutima gusa. Iyo usomye Mariko 14 ku murongo wa 32 hagaragaza yuko Yesu bashirije kumufata yarabimenye. Amaze kubimenya cakoriki acagenda gusenga kugira ngo Imana imukize ugo rupfu. Nyimba yaje guhera kubera ikatasenza abwira Imana ati Mana caki ya mission wampa kwisi harageze nibanige rero bambambe kubera ko muri ico Tanzania. Mugongo ngo yunguruje imbere gatoya yubama hasi arasenga ngo ico gihe kimurengane. Mariko 14:32. Iyo ni Bibiliya. Kubera iki yasenga kugira ngo ico gihe kimurengane kandi ico cari camuzanye. Aho wonye utugomba kwibaza ikibazo. Mugabo wibaze nk'umuntu afise ubwenge apana kwibarisha mu bintu by'amaranga mutima gusa. Okay. Iyo usomye Abaheburayo ikigabane ca 5 ku murongo w'indwi hagaragaza yuko iryo sengesho Yesu yasenze ngo Imana imukize urupfu ryaremewe, Imana yararyakiriye, Imana iramwumvira, imukiza urupfu. Sasa ko Imana yamukije urupfu, wewe ucuvuga ko yapfuye gute? Ndababwiza ukuri, urupfu rwa Yesu rwapanzwe mu mwaka wa 393 mu nama bita Conseil d'Éphèse. Mu nama yabereye Efeze niho bapangiye urupfu rwa Yesu. Niyo mpamvu kubera ko ari ibintu byapanzwe atari ibintu biri mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu bageze ko babisobanura, umwe wese yasobanuye ivyiwe. Yesu yapfuye saa 3, uwundi yapfuye saa 6. Uwatwaye umusaraba ni Simoni, uwatwaye umusaraba ni Yesu. Yesu yagiye gusenga kugira ngo ico gikombe kigire gute kimurengana, abandi ti yapfuye kabaye. Niyo mpamvu udashobora kuronka umurongo urashe usomye Bibiliya ugasoma urupfu rwa Yesu. Niyo mpamvu kuba Islamu usomye Qur'ani kigabane ca 4 ku murongo w'157 havuga hati niyo mvugo yabo abemera urupfu rwa Yesu. Bavuga bati twebwe twarishe Yesu umwana wa Mariya. Niyo mpamvu bajije umukristo w'imyaka 15 tuwe mubishe Yesu urimwe acakugira ngo yego turimo kugira bigaragare ko ivyo Qur'ani yavuze ari ukuri. Kubera bajije umwana w'imyaka 15 tumubishe Yesu urimo agacavuga ati oya sindimo, byo bigaragaye ko Qur'ani yabeshe. Mugabo kubera ko Qur'ani yavuze ukuri, Imana ivuga ati wakawurihi muti niyo mvugo yabo. Bavuga bati inna kuvyukuri twebwe katayina ali Masiha Isa ibn Maryam twarishe Yesu umwana wa Mariya wa makataluhu wa masarabuhu. Ntabwo bamwishe nta nubwo banamubambye, ngo ahubwo nivyo bavuga nta n'ubumenyi babifitiye. Niyo mpamvu kubera ko abavuze iby'urupfu rwa Yesu muri Bibiliya atabumenyi bari babifiseko, ari ibintu bababwiye ati genda muvuge ko yapfuye, muce muvuga mugaragaze n'ingene yapfuye. Umwe wese yaciye azavuga ivyiwe, uwundi avuga ivyiwe. Bamwe ati yapfuye saa 3, abandi yapfuye saa 6, abandi yapfuye saa 9. Uwatwaye umusaraba ni Yesu, uwatwaye umusaraba ni Simoni. Bamubamba hari saa 3, hari saa 6. Byagenze ukuntu. Iyo usomye Yohana kigabane ca 11 ku murongo wa 53 ho hagaragaza yuko Yesu akimenya yuko bagira mufate, Yesu yaciye ahunga, cayigira mu buhungira carahunga. 11:53 Yohana. Ugenda usome. Yesu nabigishwa biwe bakimenya yuko bamaze kumupangira umugambi wo kumwica. Yesu yaciye ava ngaho acarahunga ngo acayigira mu kindi gihugu, ngo mu kindi gisagara kiri hafi y'ubugaragwa citwa Efurayimu. 11:53 Yohana. Ucugera uce wibaza sasa amaze guhunga akaja mu buhungiro yavuyeyo ryari, vyaciye bigenda gute? Ibi byose rero ku rupfu rwa Yesu ni ibintu tubona yuko muri Bibiliya ni ibintu by'amanyanga, ni ibintu byapanzwe ata muntu numwe afise ishingiro yoshingirako avyemeza. Kubera usomye uyu murongo wemeza ko Yesu yapfuye, usomye uwo hepfo yawo ntiyapfuye yarahunze. Sasa ko twemera iki? Byose byahumetswe n'Imana. Imana ivuga ko Yesu yahunze, Imana ivuga ko Yesu kandi yapfuye. Imana ivuga ko Yesu yagiye gusaba urupfu, yagiye gusaba Imana kugira ngo imurinde urupfu. Imana kandi ivuga ko Yesu cyamuzanye ari gupfa. Sasa ico gihe yaja gusenga kugira ngo Imana imukize urupfu. Yari yibagiye inshingano zamuzanye ngaha kuri ino si. Ivyo ni ibibazo nawe ukwiye kwibaza.
iyo ni mirongo natanze iri muri Bibiliya, nawe ushobora gusoma wewe ubwawe ukabona ati ku vy'ukuri ibi bintu ntabwo ari vyo, n'ububeshi bwo kubera ko ari abantu nyene baba bakurikira amarangamutima, uko ndavyumva uko ndabibona, yani ugakurikira amarangamutima. Niba ndiko ndavuga ndasubiyemwe, hari abantu bacabona ati uwo ahubwo nta mpwemu yera afise. Sasa wewe urafise mpwemu yera nta ngorane. Dusobanurira ingene Yesu yapfuye saa sita, yabambwe saa tatu, yongera abambwa saa sita. Ubidusobanurire ufise mpwemu yera. Tubwira ingene Yesu yitwaje umusaraba yongera gutwazwa na Simoni. Ivyo vyose bikaba biri muri Bibiliya. Tubwira ingene Yesu abamufata kugira ngo bamufate, Yuda ari we yatanze ikimenyetso, ucu tubwira ingene Yesu ari we yitanze, ubisobanure mu buryo bwa mpwemu yera. Tubwira ingene Yohana 11:53 hagaragaza ko Yesu yahunze, ucu tubwira ingene Yesu yapfuye kandi Yesu yari yamaze kwigira mu buhungiro. Ubwo rero no kuvuga yuko iby'urupfu rwa Yesu ndabisubiyemwo, ni ikinyoma capanzwe mu nama yo kwandika igitabo ca Bibiliya igira gatatu, inama yabereye Efeze mu mwaka wa 393 AD, niho iki kintu citwa urupfu rwa Yesu capangwa, baragitunganya mpaka kigera uyu munsi. Abantu barabumvishije ngo Yesu ngo yarapfuye, ngo ricatumye ngo apfa, ngo ni ivyaha vyabo. Ndabasubiriyemwo, nta vyaha vyanyu Yesu yigeze azira, nta nivyo mwari bwakore. Mbere usomye Yohana 8:21 Yesu yavuze ati nivyo vyaha vyanyu muzobipfiramwo. Yohana 8:21. Kubera ko atani vyo yatwaye, niyo mpamvu pastori imisi yose avuga ngo ingo wihane, cubaza pastori nihane ibihe, kandi ivyo ugomba ko nihana Yesu yarabintwaye. Patiri avuga ngo wirege, nirege iki? Kandi ivyo no kwirega Yesu yarabintwaye. Abavuga butumwa bose bigisha ngo abanyavyaha bazoja mu muriro, muri uwo muriro bazoja gukora yiki? Kandi ivyaha vyotuma bagenda mu muriro ari vyo Yesu yabatwaye. Ca wibaza uno munsi umbwiye ko Yesu yancunguye ivyaha kubera urwo rupfu. Sawa, Yesu nemere ko yancunguye ivyaha, okay, ndavyemeye. Cumbwira rero gute ivyaha nkora bizokongera bikantwara mu muriro